umujyanye wacu emwe reka wegeze ku ntambwe ni yari papa abandi bose ntabarenganya umwaka wa 6 kandi bose ntibasenga Imana barabarozi gusa ndabazi jewe ego ndabazi nuba ariho mucane baratorona kubwire ariko Imana ishimwe cyane ubunye bameze neza cyane ko Imana usenga niyo natwe tuzokusenga unyese basenga babwire ubwo bwa mbere mu Burundi uno mwaka abo bantu bari iwacu mucaye barabantu babarozi gusa kana abantu baje n'abantu haro banafata bafise ntuzeye amaguru y'abantu abantu yebo abantu agafa ku murango akenda kumusha mu ntuzeye mumva hariya kumugoro ushobora kumusanga muhira ateye kumufungura yizanye ivyo nivyo kuri nuko twafata barafata abategetsi ivyo nyereye ivyo umuntu agenda kumuhamba ku murango ku mugoroba akamusanga mu nzu y'umuntu ku mabrushete yizanye muje ngaho mufina hate aho tuva kure ndabwire ngaho rero ngahanye Imana yarampagurukije na jewe rero bari borosha ariko uyu mwaka wa 2016 ndabwire naratanga uyu mwaka wa 2016 niho bitanguriye ndabwire aho hantu n'abana urayi imyaka yaciye ibihumbi n'ibihumbagiza n'abana abana biga imyaka 7-8 basiba gusenga aho hantu bakaza gusenga ku isengero ahantu ku birometero 15 ibuye sivyo arero tour 30 km 30 uyu mwaka no bitanguye kandi basiba basiba ingabo z'Imana ako hambere barabarozi dukomera Imana yacu